Reka ndabifurize kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu ababandanya kudukurikira ndetse no kutwumviriza ngakuri no muresha kure yacu anaye yanyu ibandanya kwategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta ndetse agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye mwiriwe rero cange mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabifuriza kandi kugira umunsi w'Imana mwiza canga se kugira by'umwariko dimanche nziza. Nizere ko inondwe turiko turasozera yabagendekeye neza, ariko kuri bo bitobashije kuba byogenda neza. Reka ndakubwire ngo komera kandi wihangane. Turi ku Imana rero, turi kwigenekerezo gikenda ukwezi kwa 11 2025. Ndabaye ikaze mwebwe mwese mu makuru aremere cyane, mu makuru agezweho akomeje kugenda aravugwa. Aya makuru muraza kunyemera n'ubundi nyahere ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru aremere cyane ariko aravugwa agendanye n'ibibazo biremere cyane bikomeje kugenda bigaragara ku bigendanye n'ingwano ndetse no kubigendanye n'uruhara rw'ingabo z'abarundi ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko byoma bigaragara. Reka ndakubwire yuko twigwaneho yamaze gutangaza ndetse inerekana umurundo w'intwaro rero yarambuye ingabo z'abarundi ndetse n'iza FARDC. Ni ingabo z'abarundi bivuga yuko rero zimaze imisi cane ziriko zirakora ibitero biremereye cyane nga muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse izi ngabo z'abarundi zika zimaze imisi hafi ishika kuri 4 ziriko zirahangana nga muri Kivu y'Amajyepfo n'umuhari wa twigwaneho ndetse na M23. Ibikaba byaraje gutuma haboneka impfu nyinshi z'ingabo ndetse bituma na bamwe bahakomerekera. Ndakubwira ko kandi nga mu Burundi umukuru w'igihugu yavuze amajambo akarushye kurinde ku Mana. Byo bavyogenze gute, ni biki yoba yamuvuzeho, tugiye kubirabira hamwe ndetse tugire byinshi dushimangira cyangwa se tushyiraho umuco muri kano kanya. President Felix Tshisekedi Tshilombo arongoye igihugu ca Kongo yavuze ku biganiro by'Idoha ndetse n'ibya Washington DC, agira icyo avuga anamenyesha uko byoba bihagaze cyane cyane ku bikomeje kubera ngaha Idoha mu gihugu ca Qatar ndetse n'ibikomeje kubera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Reka ndabahereze ikaze mwebwe mwese abariko baradukurikira bari nga mu Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari Ingozi, abari mu Kirundo ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe. Kuri mwebwe mwese mubandanya kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza ku bari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu makungu ya kure, mwese reka ndabifurize kugira ibe byiza, ndabifurize gukomeza kumererwa neza cyane. Mbahereje ikaze kandi muri ano makuru babwira ngo kandi mukomeze kubandanya mubana natwe. Hano muri Kivu y'Amajyepfo haramaze imisi habera urugamba ruremere cyane rwongeye gutuma ingabo z'abarundi zongera gutsindwa mu buryo buremere cyane. Nyuma y'uko ingabo z'abarundi zimaze igihe ziriko zirihagararaho ku rwego rwo hejuru, amakuru yihuta aravuga yuko ingabo z'abarundi zirutse kwicwa ari nyinshi, ndetse binavugwa yuko haba hamaze kugenda harafatwa bamwe rero bafatwa matekwa. Ibikoresho bya gisirikare byarafashwe nkuko byoma bigaragara. Nimwe mu nkuru yoba yaragarutsweho cyane nga muri nondwi turimo turasozera. Umuhari wa twirwaneho waragaragaje ibigwanisho byinshi uvuga ko wamboye ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na FARDC ingabo za Kongo nyuma y'imigwano ikomeye cyane yarabaye cyane kuwa 4 igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 11 2025 mu misozi y'imirenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashusho yarashyizwe ku mbuga ngurukana bumenyi aragaragaza abagwanyi batwirwaneho bahagaze iruhande rw'imbunda ziremere cyane ndetse n'izoroheje ibifaru ndetse n'amasasu menshi, bavuga ko babikuye mu birindiro biremere cyane by'ingabo za leta n'iz'igisirikare cy'u Burundi FDNB zari mu bice bya Rwitsa nkuko Bicumbi ndetse n'ahitwa Marunde. Ni imirwano bivuga ko kandi yamaze igihe kirekire iza gutuma rero ingabo z'abarundi ziratakarizamwo ibikoresho biremere cyane, haba ibikoresho byo ku rugamba ndetse ibikoresho byifashishwa mu itumatuma nawe nyine ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse akanafatirwamo n'abasirikare bamwe abandi baca baricwa. Gusa ntihotangajwe igitigiri
cyabaguye muri ino ngwano. Mu ntwaro kandi zarafashwe harimwo machine gun, harimo Mauricie, harimo izo mu bwoko bwa AK47. Ibi birindiro byarafatwemo kandi n'ibikoresho bya gisirikare byo mu rwego rwo hejuru ndetse n'ibikoresho birasa amakompra. Iyi migwano kandi yaratanguye kwa kabiri w'iki cyumweru turiko turasozera ku igerekerezo rya 4 ukwezi kwa 11/2025 ubwo ingabo za FARDC izu Burundi hamwe n'imyari ifatikanyije nazo nka FDLR by'umwariko na Wazalendo bashoturaga twirwaneho mu nkengero za centre ya Minembwe, ariko biravugwa yuko twirwaneho yarabashije kubasubiza mu nyuma ndetse no gufata ibirindiro byabo bari barimwo. Amakuru aravuga yuko mu nyuma yo gutsindwa ingabo za leta ndetse n'izu Burundi zarateye icyuho mu birindiro bya Point Zero ndetse na yitwa Biralombiri, aho rero bivugwa ko zarataye ibikoresho byinshi zica zirahava zirahunga cange ziromoka. Umuhari wa twirwaneho kandi urakomeje kugaragaza ko rero ushoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse ukaba unakomeje kugenzura uduce warafashe, mu gihe kandi ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bayo barakomeje gusubira inyuma nk'uko byoma bigaragara. Iyi nsinzi ya twirwaneho kandi yaje mu nyuma y'imigwano yari imaze iminsi ishika muri 3, aho uyu mutwe uvuga ko wari watewe n'izi ngabo ndetse n'imihari yitwaje ibigwanisho basanzwe yarafatikanya muri iyo ngwano. Kugeza no mwanya umwari wa twirwaneho urakomeje kugenzura uduce wafashe, mu gihe abanyagihugu bo mu bice byari byarazahajwe n'ingwano batangaza ko umutekano wabashije kugenda uragaruka buke buke cange gahoro gahoro. Iyi ngwano iraje kandi mu gihe ibibazo by'umutekano mu ruseko bwa Republika ya Kongo bikomeje kugenda birafata indi ntera ndetse igihugu cy'u Burundi kinengwa kugira rero uruhare muri iyi ngwano nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ni ingabo z'abarundi kugeza no mwanya nanone zikomeje kugenda by'umwariko zikomeje kugenda zirakora ibitero biremere cyane nk'uko byoma bigaragara. Izi ngwano ariko kandi zirakomeje kugenda zifata indi ntera nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko byoma bisangazwa. Nkiringa kandi ku ruhande rw'u Burundi reka nakubwira yuko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Sebarundi Evariste Ndayishimiye cange General Neva yarikomye biremere cyane Faustin Ndikumana usanzwe arongoye ishyirahamwe ryigenga Pariseme nk'uko byoma bigaragara. By'umwariko Ndayishimiye kandi yarabigarutseho kwa 3 igerekerezo rya 5 ukwezi kwa 11/2025 ubwo yari mu gikorwa cyo gushyikiriza inshingano musinanteri mushya wa komine Matongo Madamu Janvier Kanyana nk'uko bigaragara. Mu ijambo giye Perezida Evariste Ndayishimiye yahuje Ndikumana ndetse na Sani Balate ndetse na Tobia bo muri Bibiliya bazwi nk'abanzi biterambere bagambaniye iyubakwa ry'umugwa mukuru rero nyine wa Jerusalem. Yaravuze ko Ndikumana asa n'uwataye umurongo w'inyigisho ndetse by'umwariko n'indangagaciro z'abene igihugu n'akarangamutima k'abanyagihugu. Yaragize ati ni Sani Balate na Tobia agahenda abarundi umuntu yarananiwe no kuzuza inshingano z'urugo rwiwe bwite. Murazi imyaka afise niba ari umugabo niyubaka urugo tubone rero nawe nyine umugore aze aramusabe alasiyo nk'umuntu w'umugabo nyine usaza yananiwe kubaka urugo rwiwe nyine arafise amajambo yabwira abandi bantu. Aya majambo aje mu nyuma y'uko rero uyu Faustin Ndikumana yaherutse gutanga ibitekerezo bikomeye cyane ku bibazo by'ubukungu igihugu kirimwo, agaragaza impungenge ndetse n'imiyoborere idahwitse. Ishyirahamwe Parisem kandi rirasanzwe rizwiho gutanga ibitekerezo byigenga ndetse no gukora ubukangurambaga bugamije gufasha abarundi kugira uruhara mu miyoborere ndetse no mu iterambere. Gusa amajwi nk'aya ngaya aratandukanye n'ibyifuzo bya leta, arakunze gutera impaka ndetse agafatwa nko gutera imbere kw'abanzi nk'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yamara bivuga. Iyi mvugo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi yarakomeje guteza impaka ku mbuga ngurukana bumenyi. Bamwe bavuga yuko igaragaza ugucinyiza abatavuga rumwe na leta, abandi bakayifata nk'igisubizo cy'umuyobozi rero urambiwe ibyo afata rero by'umwariko nko kudaharabika nko guharabika igihugu nk'uko byoma bigaragara. Reka ndakubwire ko kandi umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaje kugira mu biganiro bikomeje kubera i Doha muri Katari.
ni ibiganiro bikomeje guhuza impande zombi ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za Kongo, n'ibiganiro bikomeje guhuza Kigali ndetse na Kinshasa bikomeje kubera i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko byoma bitangazwa. Amakuru yihuta cane akomeje kugenda ariko aravugwa cyangwa se amakuru akomeje kugenda aradushikaho muri kano kanya, arashimangira ndetse akanavuga yuko ibiganiro byo biriko biragenda neza bitangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Bwana Tshisekedi yaratangaje ko ibiganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bw'igihugu cye birimo rero ibibera i Doha ndetse ni Washington DC bigiye kugera ku musozo mwiza. Yarabitangaje ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa 10/2025 ari i Belém mu gihugu ca Brazil, aho yaritabye inama ya Copa 30 nkuko bigaragara yiga ku mihindagurikire y'ibihe. Mu butumwa rero yaragejeje ku banyekongo baba muri Brazil canke kuri diaspora y'abanyekongo bangaho muri icyo gihugu, Tshisekedi yaravuze ko ari hafi gutangaza insinzi iremere cane ku biganiro bimaze igihe birabera nga muri Katari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaragize ati nshimishijwe no kubamenyesha ko rero ibiganiro by'Doha ndetse ni Washington DC bigiye kurangira mu minsi mikeya iri imbere. Ibi yarabivuze mu rurimi rw'iringara ni mu rwego rwo kugaragaza icyizere mu rugendo rwo rero kugarukana amahoro mu ntara zirimo rero intambara z'urudaca mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cane cane mu ntara ya Ituri, Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Nubwo rero atigeze aratangaza amakuru arambuye ku byamaze kumvikanwaho canke ku masezerano yemeranyijweho muri ibyo biganiro, iyi mvugo ye irashimangira ko ari intambwe iremere cane yaratawe mu biganiro byatangiye rero mu mezi aheze. Ibiganiro bya Doha ndetse na Washington DC byaragiye rero biba mu bihe bitandukanye bigahuza ubutegetsi bwa Kinshasa n'umuhari wa M23 ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'ibihugu byo mu karere nk'u Rwanda. Ni mu rwego rwo gushakira rero umuti urambye ikibazo c'umutekano muke uramaze imyaka myinshi cyane warunyutse nga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Tshisekedi kandi n'ubuyobozi bwe baramaze imisi barihutisha ibikorwa bya diplomasi ndetse no gusaba ubufasha mpuzamakungu ngo arangizwe ingwano zifitanye isano n'umwari witwaje ibigwanisho wa M23. Kugeza uno mwanya amakuru yihuta cane yamara tugeraho cange ibikomeje kugenda biratangazwa birerekana ndetse bikanashimangira uburyo rero ibintu bikomeje kugenda birazamba. Ariko kandi nubwo impande zombi zaba zirimo ziragerageza by'umwariko zaba ziriko ziragerageza cane by'umwariko zaba ziragerageza gushaka ku cyangwa se kuraba uburyo rero zohagarika ingwano mu masezerano bariko barabyumvikana, ariko cane byagera ku kibuga cy'imigwano ibintu bikama byunyuka nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma bitangazwa. Kugeza uno mwanya amakuru yihuta cane akomeje kugenda aratugeraho aravuga yuko ingwano ikomeje kugenda irazamba ndetse ingwano irakomeje kugenda irafata indi ntera. Mukanya ndagaruka ku makuru avuga yuko ingabo z'abarundi zongeye kugaragara cane ari ku bwinshi nga muri Kivu y'Amajyepfo, aho izi ngabo z'abarundi zongeye kugaragara zinjira ziturutse ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi zicemara kuhagera twigwaneho baherutse gucakirana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yesi iratanga ubutumwa buremere cane ivuga yuko yifuza ko izo ngabo z'abarundi zikwiriye kuva ku butaka bwa Kongo mu buryo bwihuse. Niki kiraza gukurikiraho? Ntimucikwe cange ngo mujye kure. Tugaruke mu kanya. Ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ndabifuriza gukomeza kugira amagara mazima mwese mukomeze gusozera iyi ndwi